Ibihuha ku bwanje uko ndavyumva hitwa igihuha cose niyo nkuru yose itagira icemezo, niyo nkuru yose kugera ino saha canke igihe uyumviyeko idashobora kuronka uwuyitirira ngo avuge ati nije muhinga namaze gukora ubushakashatsi canke amatohoza kuri kino kintu ati rero nasanze arico. Ubu rero je kugeza ubu sinari bwinjire mw'ido n'ido ry'iyo nkuru ry'uko hariho abashingantahe, abahungu canke abagabo bashobora kwibwa ibitsina vyabo canke hariho abakenyezi bashobora gusanga batwawe amabere yabo. Jewe hanini nakoreye ku co nokwita muri rusangi igihuha icarico. Rero nivyo turashobora kubigarukako nkuko tuvyumva. Nababwiye yuko ndabifata nk'ibihuha kuko nta source n'imwe officielle yo mu gihugu iragerageza ngo igire ngitubarire ngo ibi n'ibi n'ibi. Zaba inzego z'umutekano, zaba inzego z'intwaro, zaba inzego canke imigwi y'abajejwe amagara y'abantu, murabona ko ata hantu na hamwe baragira ico bavuze ngo ibi bintu vyabaye. Tutarabiye kuri ivyo vyo kuvuga ngo abashingantahe baratwagwa ibitsina, ngo abakenyezi bagatwagwa amabere, je nofata aho canke imvo nyamukuru z'ibihuha nizo zikenewe. Abantu bagatahura neza yuko imbere yo kumenya ko ikintu arico canke atarico, bokwiga iyo ivyo bihuha bikomoka. Ni bande babikora? N'abantu baronderera ineza abanyagihugu? N'abantu baronderera ineza abatware? N'abantu baronderera ineza abakoresha? N'abantu baronderera ineza imigwi iyo ariyo yose igize ubuzima bw'igihugu? Je mfata ko ari abantu babi, abantu bafise umugambi mubi wo gusamaza abanyagihugu kugira bahagarike imirimo yabo. Ingaruka ubwoba ubwa mbere, hanyuma ikigira kabiri n'ikijanye no kurangura akazi ntikaba kakigenda neza kuko abantu baca bagakora badafise umutima munda. Birashobora gutuma imigenderanire canke imibano yaba n'abariya itosekara bafatiye kuki kukwinubana. Eka noneho ibi vyaho bibereye bibi cane birengeye imbibe kuko batanguye kuvuga ngo ababikora cane ngo n'abakongomani. Nk'ivyo vyonyene murumva ko ari ibintu bishobora gutuma abarundi n'abakongomani ukuntu twari twizeranye, ukuntu twabana dukundanye, ukuntu twabana duhuza inama n'ingingo, none wumva k'abantu gashobora gutera ivyo bihuha hagati y'iyo migwi ibiri y'abantu bava mu bihugu bibiri, Uburundi na Kongo, mwumva bataba bafise intumbero yo gusambura bwa bucuti n'imigenderanire myiza twari dusangana. Yibutsa abarundi n'ukuri ko ivyo bintu bidashoboka, ko ivyo bintu bitaba. Iyo biba ari vyo naho vyari bifise izindi kano vyari gucamo bakabimenyesha bene gihugu. Ivyo rero je ndafata ko ari bihuha kandi ni kimwe mu bantu bari mal intentionné baba malveillant bakoresha kugira iki basamaza bene gihugu bareke gukora gute kurangura imirimo yabo ya misi yose nkuko bari bayitegekanije.